donc urumva nta excuse nimwe dufise ngo mu Burundi ntibigenda mu Burundi imeze uku nuko okay niko turaba patriote genda muri Kenya abantu n'aba patriote ntamwe yidoga ngo iwacu avuga yashitse yo yahonyoyeyo hama gaterera mu iterambere agatanga iciyumviro hama akabishira mu ngiro natwe rero tureke kuvugira kure cyane tuze kino gihugu ubuye nibaza ko turi mu nzira yo kugira ngo tugaruke nk'abantu bashasha ati ntihagire umuntu areka gukora ikintu mu gihugu cy'u Burundi ngo kubera leta iyi ihari canke nizoza kuko leta zihari nizahabaye nizizoza zose zizogenda mugabo u Burundi buzokwama nta muntu n'umwe rero yoreka gukora ngo kubera ngo intwaro ngo ari abana aba ngo je nzoza gukora mu Burundi ngo bahavuye sha uba wihenze ntubukunda igihugu wewe ukora ico gihugu nyene bagiyemwo kuko nturi umupatriote avuga ati uko biri kose utwara uwo ari we wese turaba abantu nyene babaye mu Burundi hari abantu bagwaye imvunja basije umuntu aba hanze ndaterereye ibikwashu 10 kugira uwo muntu tumukura imvunja ndatereye umuti ugwanya inda mu Burundi uwo ni umupatriote tugira uruhara mu kuzana amahinguriro mu kuzana iterambere mu gihugu mu gisata c'uburimyi kugira ngo tugaburire benshi majambo make rero twese duhamagarirwa kuba abapatriote abantu bakunda igihugu koko haba mu Burundi narabonye abantu benshi batakunda igihugu ari mu iki gihugu kandi bari ngaha bakita bagikunda kandi atari ubu rero umuntu akunda igihugu ategerezwa kurengera inyungu z'akagwi akaraba inyungu rusangi z'abantu bose Kenya twegeranije miliyoni zaba amajana 2 z'amarundi ayo mahera rero donc kubera organisation ya diaspora mu ico gihugu amahera barayegeranya bakayashira mu ndongozi za diaspora nabo bakayashira muri ambassade nayo ikacidufasha ingene amahera yacu ashika kuri konte yacu ngaha guhindura ingendo yo gukora akazi ku mwanya apana guhembwa kubera ko wahawe akazi uhembwe kubera ko utonda hamugatunganiza abene gihugu bakamenya umwanya nyene bakoresha neza kuko ugiye kora muri ibyo bihugu baranze umwanya icarico time is money udashobora gukoresha umwanya neza nta kintu kimwe ushobora gukora rero ivyo birazingamika ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu nimara ari kuronka ikintu mu munsi umwe hakironka mu minsi 5 urumva ko nzomara iminsi 5 ndakwiruka inyuma nkabamara iminsi 5 ariko ndakora kandi nziza gukora rero iyo comportement yo guhindura ivyiyumviro imitegekere yakahise tukaja mu Burundi hari abantu bibaza nk'uko tutaraja muri vision 2040 kandi 2040 twarayitangu none yabaye apfu none ntituma duharura umunsi no munsi uraheze ejo uraheze tudakoze tuzosanga 2040 irya vision tuzoguma twiririmba gusa urugendo twagize rwa rugendo rw'akazi haraheze indwi irarangiye uno munsi mu rugendo twafashe kuri Sotawinzu yahera batugiye bwa mbere muri Uganda twaraciye mu Buserukizi bw'u Burundi tuva ngaho tuja muri Kenya Nairobi tuva muri Tanzania hanyuma twari kuba twagiye no mu kindi gihugu ariko twabonye ko twanza kugaruka kubera ko mbazo twagize aperedo akazi twabonye ari kenshi cyane twabonye ko tubanza gushiraho yindi equipe dufise ntikwiye kugira ngo imbono ya diaspora ndundi mu myaka 3 twiyemeje gushikako tuyishikeko na cyane tubanje kugira equipe kuko formation ya equipe nziza niyo ituma umuntu ashika kwihangiro gihaye majambo make n'urwo rugendo twagize ngiriye ko rero urugendo rwagenze neza nkashimira Imana yadushikaye amahoro nkashimira kandi ubuserukizi bw'undi muri Uganda ingene bwatwakiriye neza n'abarundi basanzwe barunga bari muri ico gihugu nkashimira kandi ubuserukizi bw'u Burundi muri Kenya ingene bwatwakiriye neza urubanza rukagenda neza nkashimira cyane abarundi bo muri Kenya bo nyene ubwabo bavuze bati umwanya wo kuba mu buntu butagira akamaro uraheze reka turengere ibidutandukanya tuba ikintu kimwe
muri Kenya rero hari imigwi 3 y'abarundi badahuza batumvikana, ubu dushima Imana yuko byagenze neza, ubu barahuza, bafise uburongozi bumwe, bafise imbono imwe, no kuvuga bose n'umusabona ibintu cyo kimwe. Ico rero dushimira Imana ko bwa mbere babyitwayemo neza, nkaca nshimira rero abaraye batowe muri ico gihugu nyene babyitwayemo neza, nabo bakaba ariko bakora neza cyane. Shimiye kandi uburongozi bwo muri Tanzania, yaba nyakubahwa ambasaderi yatwakiriye neza, n'ibiro vyiwe twakoranye neza cyane. Nkashimira n'umurongozi w'ico gihugu twara diaspora Constantin Michel ingene yavyitwayemo neza, nawe akatwakira organize. Hama rero sinoreka gushima ngo shimira abarundi bose mu ivyo bihugu twagiye turacamwo, kuko twaronse umwimbu urenga cyane wo twatwiteze. Mu misi yahera bavuga ngo abarundi baba ngo muri Tanzania hakurya yuko turaba diaspora, ariko tuza ba diaspora kuko batanzanira menshi cyane. Majambo make rero nivyo, nta bindi norenza ngaho, c'est juste gushima. Nkabwira abarundi bose yuko twahinduye ingendo, kuvuga twaramaze guhindura ingendo muri diaspora. Turi muri diaspora idasinzira, yunze ubumwe y'ibikorwa. Twararinze imyaka myinshi icivugo c'igihugu, le slogan national, tuvuga tuti ubumwe, ibikorwa, amajambere. No musi rero nk'abantu batembereye isi, babaye mu mahanga hirya no hino, n'umwanya wo gushira mu ngiro ivyo twabonye, ivyo twari tuzi tumaze imyaka dufise, tugashira muri pratique. Umwanya rero w'ibikorwa niwo dushira imbere. Nkagira ko ntera kamo rero abarundi bwa mbere babona ko dukorana, babishoboye, bafike bazana amadosiyo yabo ku munsi wa gatatu, kugira ngo turondere abakozi babishoboye dukorana. Hanyuma nkatera kamo abarundi bari hanze kwitangira inyubakwa twatanguye. Igikorwa twaragitanguye, tugeze ku mamiliyoni yaba 300 mu bihugu bibiri gusa. Uravye abantu bariko baritanga, ni cizere neza cyane ko imiliyardi 50 twifuza gushika ku mezi 3 ko tuzoba dufise kugira ngo twubake. Rero terakamo abarongozi bose b'iki gihugu, ubwa mbere yuko imvugo ibingira, turinde Burundi bwacu, we Burundi bwacu nyene. Hanyuma duvuze ngo bimwe bikorwa amajambere ubwo bumwe nyene, kuko ivyo twabayemwo birakwiye. Umuntu ataciye ubwenge mu bintu kuva 66 twicana, tugwanyana kugera uno mwaka, urumva imyaka irenga 60 hafi 70, hameme tugumye dukora amakosa yayandi nyene, twoba turi kagakoko bavuga. N'umwanya rero uko duhindura ingendo kugira ngo tuba abantu nyabantu. Aha rero abo muri diaspora twaravyumvikanye, bo barabizi yuko turi ku umuvuduko w'iterambere. Mu myaka 3 tuzoba tugeze ahantu hashimishije, niyo twagenda uko tuvyumvira cyane kuri plan twihaye imyaka 3. Umwaka wa mbere ni planification et de construction, umwaka wa kabiri ni mécanisation agricole, mu mwaka wa gatatu ni kuzana ama energie renouvelable mu gihugu. Rero diaspora ntitugomba kwiba diaspora y'abantu bazi kuvuga cyane b'imvuzi, oya, tugomba diaspora y'abantu b'abahinga bazi gukora kandi bafise ubumenyi mu bisata byose bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, hama bakagaruka gutera mu iterambere ry'igihugu. Leta dufise no munsi ngo mitera kamata abarundi ngo mudufashe kameme. N'umwanya wo kugaruka rero kugira ngo dufashe kino gihugu, mugandi ushobora kugaruka twebwe nyine iyo turi muri ivyo bihugu tuguma turyana nk'aba bantu rwa gasore yavuga. Ni vyiza rero yuko twikubita agashi kugira ngo twubake. Rero nababwira yuko twiteze ibintu vyiza cyane. Mu mwaka umwe turakeneye kubona ihinduka. Aha rero mwebwe journaliste ndababwira ubwa mbere turabaterereje nkuko nabandi tubikora, kandi nta muntu wadaterereza. Turabaterereje itafari basirimu y'amafaranga 10 y'amarundi basi, umwe wese azoyatanga. Igikorwa twatanguje kuva ku itariki 17. Twifuza ku itariki 17 y'ukwezi kwa 11 iyi fundraising izobiheze, kugira ngo turaba tugejeje dutangure rero gushira ku itafari rya mbere kuva mu kwezi kwa 12. Nta nkeka mfise, nta makenga mfise, kuko umurundi akunda igihugu agiye kuboneka, uwucanka nawe nyene agiye kuboneka, kuko twaravuze umwanya munini tudakora. None ukwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. N'umwanya yuko umuntu w'umupatriote w'ukuri avuga ati kameme ikikuba ni ciza, nanje ukoko kwanje nguku interanje ngiye. Rero tuzotegura umunsi wahariwe igikorwa, umunsi wahariwe gukunda igihugu mu diaspora bose ku isi, aho tuzoba twese turitangira nyubakwa atanumwe avuyemo. Nongaha mu Burundi nuko nyene mwitegure rero. Ikintu ca mbere support basavye no kubishikana kure, mubabwire ko hariho diaspora ndundi
idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa. Hanyuma ivyo navyo rero tuca twirukanga n'umuntu twita umuhimbiri n'umuntu ajejwe kubomora no gusambura, no kuvuga n'igikoresho ize tool ni ikintu umuntu akoresha kugira ashike ku kintu kanaka. Wabwiye ati genda udufashe irya diaspora idasinzira uyicemwe imice 50, umuhimbiri acaza akaca agerageza kurara akora ijoro n'umurango kugira ngo tuje ducamwe ibice. Dufite intumbero yo kwiyubaka rero. Wagasore yarabivuze ngo imihimbiri abasuma n'abambuzi bose yuko akiri muri rwa rugamba rwo kubaka buno Burundi dufise no munsi, yaravuze ati abahimbiri bisuma n'abambuzi abo bantu bakihari mu gihugu ntibikunda ko igihugu gitera imbere. Nico gituma no muri diaspora ntitwokwiyubaka dufisemwo abantu b'imihimbiri barajwe ishinga no gusambura gusa. Nico gituma tugomba yuko umuntu wo muri diaspora wese aba koko umuntu yabaye hanze y'igihugu d'abord afise camujanye, yagiye kurondera ubuzima yaraburonse, hama ntiyagiye kurondera ingene asambura igihugu. Ikindi gihambaye mukwiye kumenya nuko twese twita aba patriote. Yawe uri hano mu gihugu uzabumva ngo je nakomeye ngo je nakunda igihugu, ngo icemeza nuko umwe afite ibituma vyiwe, uwundi ari hanze avuga ko akunda igihugu. Ariko rero mu majambo make nta muntu akunda igihugu yoryoherwa akibona kiri mu ntambara, nta muntu akunda igihugu yoryoherwa abona kiri mu marira, nta muntu akunda igihugu yobona igihugu abanyagihugu bakenye bagowe. Umuntu akunda igihugu avuga ati kubera iki twebwe abarundi, kubera iki twebwe tuguma muri vya bindi, kubera iki tudahinduka. Hama akavuga ati ntibikabe aho amaraso y'umurundi aseseka. Kuba byarabaye muri kahise byaratwigishije mu patriote nta muntu numwe akunda igihugu yoshigikira uno munsi yuko yobona buno Burundi bwongeye kwaduka mu intambara. Ico ni cyambere. Vision 2040 2060 dufise ntikunda mu gihe hari abandi bantu b'imihimbiri je mvuga Joseline barajwe ishinga no gusesa amaraso y'abantu. No kuvuga teza kuva mu buntu bw'ubugugu twabaye mu myaka yose. Hariho inyifato yo guhindura ibintu mu gihugu bitagenda, twarabibonye nko muri Kenya. Nta midugarane none amaraso yarasesetse. Abantu baratora umuti w'ibibazo byabo mu rupasoni muri Etats-Unis, mu Amerika, Canada, Australia. Abantu bararengera utugwitugwi kugira ngo bakingire byinshi. Rero tukibona abantu twita imihimbiri, jewe Joseline ndabivuga ndavyemanga, umuntu atera grenade mu bantu 1000 ubona umuntu amaraso y'umuntu agaseseka, wishe umuntu ntuzi no wishe, jise uri umuhimbiri wose umuntu. Nico bituma rero je mvuga nti Joseline ivyo ndabivuga kubera ko incungu zatwitangiye aho hambere bagwa gasore bandadaye baratubwiye amajambo akomeye yatuma abantu baba abantu kugira ngo bigende neza. Ni jise rero kugira ngo twumvikane diaspora kwa dufisa aho hambere yari diaspora irimwe abantu badafise intumbero. Uno munsi ni diaspora turimwo ni diaspora y'intumbero. Shatse kuvuga diaspora y'intumbero no kuvuga diaspora ifise ikigamije. Dufise rero plan y'imyaka 3. Mu myaka 3 dukeneye yuko ngaha mu Burundi bavuga bati abarundi baba hanze koko baraterereye mu guhindura ishusho y'igihugu. Apana ngo baratereye mu gusambura igihugu no kukizingamika. Bavuga bati baratereye mu gukiza igihugu no kukirokora, na cyane mu guhindura ishusho y'u Burundi haba mu Burundi no hanze y'igihugu. Rero ndabaterereye ukwemera kutagira ibikorwa kwa gupfuye, ntimuzoze muraza gukamera gusa, muzoze muzanye n'amahera kugira muze muraza muvuga muti twaje interano yacu niyi, ariko naje nazanye itafari rimwe ko mwese murahembwa. None si umuntu wese ahembwa azane basi idolari rimwe kugira ngo mudufashe, sivyo amadara muze muradufasha mu bwo. Majambo make nivyo, c'était juste gukenguruka akona ko ndagacishijemwo kugira ngo twese abarundi twikubitagashi. Nishobora guma turimba Burundi bwacu bukeye tukabigwa nko mu bantu. Turimbe Burundi bwacu no munsi ngo abahutu batwa n'abatutsi. Turimba Burundi bwacu ngo ejo ngo imigambwe ngo abemera ngo mbwa muri kubutegetsi n'abagwanya. Ivyo oye byarataye. Haya rero nababwira ikuri, igihe zo batugikenye ivyo ntibizohera. Reka tugira urugamba rwo guteza imbere igihugu kugira ugwaruka n'abantu bose baronka akazi. Hanyuma ubwo rugamba turushitseko urabe ko umuntu wese atavyuka arondera ivyo akora. Namwe abajurnaliste rero hanyuma mutoze namwe izi nkuru muza murazigura. Kuko nagiye muri Hozeye Dar es Salaam, abantu baza kumfata amasanamu babanza kumpa amahera. Namwe muzoze murama sivyo. Ivyo arivyo vyerekana erega kameme n'ivyo ndabivuga kugira ngo ngomba yuko n'Uburundi tugera ku rwo rugero. Kameme si ifo ko muvyumva. Kubera no musata amakuru menshi dufise mu Burundi abajurnaliste urumva
donc bararondegwa mu gihugu giteye imbere. Abajournaliste ni barondera abantu sinzi ko byumva. Ibihugu biteye imbere kugira ngo je ngirishe interview ubanza kumpa na karore handi ni blague. C'est juste kuko tugomba ko ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu tubizamura. Twabitanguye rero turi ku muvuduko udasanzwe. Je ndashimiye abarundi bo muri Kenya, Tanzania na Uganda vraiment yabaye example ntaniteze. Ubu rero tugomba duheraheza muri Afrika y'ubuseruko, tuje mu bihugu bya Afrika, tuje muri Europe, hama tuje muri Etazi, kugira ngo umurundi wese twifuza kwegeranya imiliyoni z'ababa 10 z'amadolari kandi mu mezi 3 gusa. Aho rero abarundi bose baba hanze bumvise ko igikorwa ari cyabo, bose bakavuga bati turavuye muri bwa buntu bw'uburofa twamaze imyaka yose, tugiye muri phase ya kabiri yo kwiyubaka, ya phase d'unification, kwirondera kugira ngo tugire ikintu cy'urunani. Nico turimwo, nico tuma rero tuvuga tuti abantu bafite intumbero yo kwama babomora bitegure kuko tugiye guhangana. Twe tugomba kubaka ubuye tugiye guhangana n'umuntu imisyo yiwe yamuzanye kwisa ari gusambura atubaka ko tuzogwana kuri. Hanyuma ubu tugiye muri phase rero yo kwiyubaka dabo abantu tuba hanze, kuko twaragize ibaro dusanga umurundi wese ari hanze atanze $100 korenza ni miliyoni 20 z'amadolari. Donc urumva nta excuse nimwe dufise ngo mu Burundi ntibigenda, mu Burundi meze ukuntu. Okay, niko turaba patriote. Genda muri Kenya abantu n'aba patriote ntamwe yidoga ngo iwacu avuga yashitse yo yahonyoyeyo, hama gaterera mu iterambere agatanga icyumviro, hama akabishira mu ngiro. Natwe rero tureke kuvugira kure cyane, tuze kino gihugu ubuye nibaza ko turi mu nzira yo kugira ngo tugaruke nk'abantu bashasha. Amajambo ya Rwagasore na Ndada yarakomeye cyane. Tuze turayisunga kandi adufasha. Baratubwiye ibintu bikomeye gose muri kahise. Nico bituma nifuza yuko umurundi wese akunda igihugu ayagendera. Nahuye na Rumumba muri Kenya, yavuze ijambo rikomeye cyane. Yavuze ati, sinzi ko mwabyumvise, yavuze ati abarundi bose baba hanze y'igihugu cy'u Burundi tubateye akamo gukunda igihugu cyabo no kugikorera. Uwo n'umuhinga mu byo gukunda, cyo kwigisha abantu gukunda Afrika n'ibihugu byabo. Ati ntihagire umuntu areka gukora ikintu mu gihugu cy'u Burundi ngo kubera leta iyi ihari canke nizoza, kuko leta zihari nizahabaye nizizoza zose zizogenda, mugabo uburundi buzokwama. Nta muntu numwe rero yoreka gukora ngo kubera ngo intwaro ngo ari abana aba ngo je nzoza gukora mu Burundi ngo bahavuca. Uba wihenze, ntubukunda igihugu, wewe ukorera ico gihugu nyene bagiyemwo, kuko nturi umupatriote. Umupatriote avuga ati uko biri kose utwara uwo ari we wese turaba abantu nyene babaye mu Burundi. Hari abantu bagwaye imvunja, basi je umuntu aba hanze ndaterereye ibikwashu 10 kugira uwo muntu tumukura imvunja, ndatereye umuti ugwanya inda mu Burundi. Uwo ni umupatriote. Naye gumuvuga ngo era abantu barakenye bibaye ngombwa mbere ukajamwe mu gukokeza, kuko ndababwiza ukuri abanyepolitike ntibakundana. None bokundana gute? Bokundana gute yu kandi umunyepolitike akorera ku vyakunaniye? Umunyepolitike akorera ku vyakunaniye aho ufise intege nke ntihadugira. No kuvuga iyo abantu bariko barapfa bashonje, umunyepolitike acagomba ko biguma uko nyene. Umunyepolitike niko ameze kugira ngo nawe azoronka hadugira, yereka abantu yuko nawaje nkurukiza kuri abo bantu. Mugo umupatriote si uko ameze. Umuntu akunda igihugu avuga ati malgré tout abantu barashonje, tugira uruhara mu kuzana amahinguriro, mu kuzana iterambere mu gihugu mu gisata cy'uburimyi kugira ngo tugaburire benshi. Majambo make rero twese duhamagarirwa kuba abapatriote, abantu bakunda igihugu, kuko haba mu Burundi narabonye abantu benshi batakunda igihugu ari mu iki gihugu kandi bari ngaha bakita bagikunda kandi atari. Ubu rero umuntu akunda igihugu ategerezwa kurengera inyungu z'akagwi, akaraba inyungu rusangi z'abantu bose. Abari hanze y'igihugu bita aba diaspora, hari abantu bita aba diaspora bakomeye bakita bakunda igihugu n'abatari bo. Umuntu akarimba Burundi bwacu aheje gutanga amahera kugira uwundi Murundi yica. Ijambo rimwe ntubukunda igihugu. Ukunda igihugu ntugomba ko Murundi apfa, ntugomba ko Murundi agogwa, ntugomba ko igihugu kigira ishusho mbi mu mahanga. Twese rero duhamagarirwa kuba abapatriote kugira ngo tubibemwo. Ijambo icivugo cy'u Burundi, slogan yacu twabayemo imyaka yose, idufashe ubumwe, ibikorwa, amajambere. Ayo majambere ntiyokunda tudafise ubumwe kandi turi binebwe. Tuza kugira ubumwe hama tugakora. Imana ibahezagire mwakoze. Ego cyane. Kenya twegeranje miliyoni zaba amajana 2 z'amarundi. Ayo mahera rero donc kubera organisation ya diaspora mu ico gihugu amahera barayegeranya,
bakayashira mu ndongozi za diaspora nabo bakayashira muri ambasade nayo ikacidufasha ingene amahera yacu ashika kuri konte yacu ngaha i Bujumbura bibaye ngombwa aho basanzwe bafise abarundi bafise ama societe ari rekoni n'ivyo bihugu barimwo bafise ama konte bazogira ama transfer kuri konte ya diaspora ngaha mugabo aho batayafise tuca dukora n'ubuserukizi bw'u Burundi ni cigwa rero ciza cyane ubuye muzobona ihinduka cyane mutari mwiteze kuko ubu diaspora n'ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu dukorana neza cyane turafatanye kuko tuvuga tuti ntushobora kuvuga ko userukira igihugu udahura n'abarundi dusaba abaserukizi bose buri bwa mbere guhura n'abarundi hama abarundi nabo ubwabo baritunganya mu bikorwa by'iterambere gufashanya entraide sociale no kwitunganya mu by'iterambere tutibagiye iterambere ry'igihugu tugere ku muvuduko ntangere bidusaba yuko abantu bose bipanga abari hanze bipanga abari mu Burundi bipange kuko tuje ku muvuduko udasanzwe umuvuduko no kuvuga iki no kuvuga ubu twatanguye gukora kare abantu bo muri diaspora twamara umwanya munini dutwitinga aho abantu bapfuye aho abantu bashonje aho abantu bagowe ubu tugiye gutwitinga ibikorwa uno munsi diaspora muri Etats-Unis baterereye ibihumbi 500 y'amadolari voilà twacha dukoma amashi nibere page twayihinduye umuntu yibaza ko kironka amakuru yo gutwitinga y'uburofa bimwe byo kugenda ukara abantu bagowe abantu bariko baragwana kwa ivyo twitinga no fotunera page n'aba journaliste posting ibintu positive ku gihugu mwaronsa akantu keza gapostinga para gupostinga uburofa none uri kupostinga ibintu agira akamara abantu ntaco yamari postinga ibintu vyinova ibintu bituma undi murundi agira ubwenge avuga ati kameme c'est bon nijo je ndabasaba ubu rero mudufashe ama diaspora ku isi murabe umwe wese ariko avuga ibiki kubijanye na diaspora aherereye muri Tanzania twabateguje iminsi 3 idakwira nini tubabwira ko tugiye guca muri Tanzania duhure nabo tuhashitse twasanze abarundi baba mu majana 2 bari batwiteze twari tubiteze abari ngaho baratera amahera yaba amadolari yaba ibihumbi 10 kandi iyo ni Dar es Salaam gusa ni Dar es Salaam yonye tutaraja Arusha tutaraja Kigoma tutaraja n'ahandi na Nairobi c'est de domaine tutaraja mu zindi ntara zigize Nairobi no Kenya ucumva yuko umuvuduko c'est bon dushoboye kuba turiko turaba miliyoni 300 mu bihugu bibiri gusa c'est bon ni neza twifuza yuko igihugu cyose twagize ibiharuro dusanga hamwe igihugu cyose ku isi cyo duha ibihumbi 200 by'amadolari urumva nka Kenya za Tanzania bagomba bashike tugitanguye ari abantu bake cyane donc twasanze yuko miliyoni 7 twoba tuzegeranije ku munsi umwe hamwe igihugu cyose cyotanga ayo mahera biroroshe rero nka Etats-Unis dufata state yose duhaye $20,000 amahera cyatero urumva dufata Etats-Unis 1 million Australia 1 million Canada 1 million Africa 1 million hanyuma Belgique 1 million Europe donc c'est déjà 5 millions sinzi ko vyumva biroroshe rero gutoza amahera nisho bituma Burundi wese ari hanze iyo nyubako tuzokubaka tugomba kumubona muri database apana muri database nk'umuntu yabaye hanze aje kuzigihugu oya database nk'umuntu yagiye hanze hanyuma kitahura kuko butugiye muri phase yo kwitahura kugira ngo utari bwagarura kenge kagaruke yumve yuko amajambo atacamaze ariko ibikorwa bivuga kurusha ibindi mu majambo make rero ça a été bon intambwe ni nziza kandi bizogenda neza cyane kuko nta muntu agwanya umuntu akora ivyo ukunda uwo mugwanya gute ko igituma ngaha ayi tutigeze tugira success ko bose bagwana mu majambo gusa nta numwe yaje kukivinwa akore tuje kukivi rero sivyo hama turabo uwo muntu akoresha karimi ko tugwanya ntibikunda wewe nubwo ugwana gute ntugwanya umuntu akora ntibikunda kandi aduze ikivi inyuma y'ukwezi azafite ico yerekana nawe uzowerekana umuntu wawe n'ururimi uzovyikora ntibikunda tuchape kazi abarundi vraiment muri Afrika y'ubuseruko turi nyuma cyane paraporo y'abandi aha rero haba no munyifato y'abari mu nzego za leta nabo nyene bateza guhindura ingendo yo gukora akazi ku mwanya apana guhembwa kubera ko wahawe akazi uhembwe kubera ko utonda hamugatunganiza abene gihugu bakamenya umwanya bakoresha neza kuko ugiye kora muri ibyo bihugu baranze umwanya icarico time is money udashobora gukoresha umwanya neza nta kintu kimwe ushobora gukora rero ivyo birazingamika ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu nimba ari kuronka ikintu mu munsi umwe hakironka mu minsi 5 urumva ko nzomara iminsi 5 ndakwiruka inyuma nkabamara iminsi 5 ariko ndakora kandi siza gukora rero iyo comportement yo guhindura
ivyiyumviro imitegekere yakahise tukaja mu Burundi hari abantu bibaza nk'ubu ko tutaraja muri vision 2040 kandi 2040 twarayitanguye none yabaye apfu none ntituma duharura umunsi no munsi uraheze ejo uraheze tudakoze tuzosanga 2040 irya vision tuzoguma twiririmba gusa. So we need to start working right now tugakora kuva no munsi tukumva yuko umwanya ari facteur de production. Aha rero abantu baba hanze twarumvikanye kandi twarababwiye yuko mu kwicumi na rimwe tugomba kwerekana ku by'ukuri ko turabarundi baba hanze ko tuba hanze koko kwerekana ko twegeranje miliyaridi zingana uko majambo make nivyo ivyo twovuga ni byinshi mugabo c'était juste kubabwira yuko tourne la page tuve mu bintu byo gumatwirukana ko umuntu akavyuka avuga ishengera bamwo umuntu akavyuka avuga umugambwe bamwo umuntu akavyuka avuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru aho kuvyuka avuga ati uno munsi yes reka nkwicupa kuko nagize achievement y'igikorwa kanaka none kuvuga ivyo bintu byose biguha amanota ntaco bihindura mu buzima bw'umwana w'umuntu. Rero dukore tureke kuraba abantu twirabe ko eske turaba patriot turakunda igihugu by'ukuri nimba dukunda igihugu no guhindura comportement c'est tout.